Shalom shalom bakundwa b'Imana, twongeye kugirirwa ubuntu n'Uhoraho Imana kumva amajambo yiwe biciye mu kiganiro ubuzima buhindutse. Uyu munsi turasangira amajambo y'Imana dusanga mu bitabo bibiri, igitabo ca Samweli n'igitabo c'Itanguriro. Turasoma igitabo c'Itanguriro igice 3 ku murongo w'8, hatubwira ngo bumva ijwi ry'Uhoraho Imana agendagenda muri iryo tongo mu gihe c'akayaga ko ku kagoroba. Uwo muntu n'umugore wiwe binyegeza mu biti vyo muri iryo tongo ng'Uhoraho Imana ntababone. Katurabe n'irindi jambo dusanga mu gitabo ca mbere ca Samweli igice ca 28 umurongo w'8, hatubwira ngo nuko Sawuli ariyoberanya yambara izindi mpuzu ajana n'abantu babiri baje kuri uwo mupfumukazi mw'ijoro. Maze Sawuli aramubarira ati, ntabara mpamagarire umuzimu ubumenyi bwawe unzurire uwo ngira nkubarire. N'aya majambo tugiye kwifashisha kuri uyu munsi. Ijambo ndakuzaniye uyu munsi ifise navuga umutwe uvuga ngo nimba twifuza ko Imana itubera umwizigirwa, reka duhagarara mu kibanza dushakamwo. Nimba uyu munsi nawe wifuza ko Imana kubera umwizigirwa, hagarara mu kibanza Imana igushakamwo. Nimba wifuza uyu munsi ko Imana ikubera umutabazi, hagarara mu kibanza igushakamwo. Igihe Imana iduhamagara hari ubuzima ibiduhamagariyemwo, hari ibibanza bigomba iba yifuza ko tubamwo, hari ubundi buzima iba yifuza ko tugaragaza, haba abo mubo tuba tubana cyangwa se aho mu kibanza ibiduhamagariye kubamwo, hari ubuzima yifuza ko tugaragaza. Rero igihe cyose tuba abikimazi mu gihe tukimatanije n'icyo Uhoraho yaduhamagariye, tuba abo kugira ikimazi abandi mu gihe tukimatanije n'icyo Uhoraho yaduhamagariye. Tuko turasoma aya majambo turumva ko Adamu na Eva bamaze gucumura bagize ubwoba, bumvise Uhoraho agendagenda mu itongo, ariko kandi kare yaraza bakamwakira akavuga bakamwumva. Ariko uyu munsi kubera ko bamaze gutakaza ubuzima bw'Uhoraho muri we, bamaze kuva mu kibanza yabashakamwo, bagira ubwoba baratinya. Kubera iki? Bari bamaze kuva mu kibanza Uhoraho abashakamwo. Nivyo vyashikiye na Sawuli. Sawuli Imana imaze kumutuma akagambarara ndetse agakora icuma Uhoraho atamubwiye, Uhoraho amukura kw'ibiganza. Sawuli ubuzima bw'Imana buratakara muri we, kugeza aho agishika ku ngoma yiwe yarafashe ibihe vyo guhonya abambaza abari abapfumu, ahonya abasenga ibigirwamana. Ariko Sawuli turabona ko amaze kuva mu kibanza Uhoraho yamugombamwo, bwa buzima bumaze kuva muri we, ariyoberanya asubira kuza kurondera umupfumu, asubira kuza kurondera abaraguza. Kubera iki? Hari ubuzima bw'Imana yari yamaze kuvamo. Rero iyo umuntu ashaka kuva mu kibanza Imana imushakamo wifatanyije n'ivyo yumva, donc ivyaha amatwi cyane amara ku mwanya, cyangwa ivyaraba umwanya munini amara kuri ivyo bintu, cyangwa umwanya munini amarana n'ikindi kintu, ibintu birashobora gutuma umuntu atakaza ikibanza Uhoraho amushakamo. Turiko turasoma igitabo c'Itanguriro turabona ko Adamu na Eva bamaze kumvira Satani, bakumvira inzoka, vyatumye batakaza ikibanza Uhoraho yabifuzamwo. Na Sawuli amaze kutumvira Uhoraho ngo agende kuvyo amugena, yatakaje ubuzima bw'Uhoraho muri we, ateshuka inzira yiwe, maze ava mu kibanza Uhoraho amushakamo. Ubuzima bw'Uhoraho baramuvamwo. Nico gituma tubona inyuma yaho Sawuli yacitse nk'abandi bose. Inyuma yaho Sawuli yatangiye kubaho nk'abandi bose. Kubera iki? Hari ubuzima yari yamaze gutakaza, hari ikibanza yari yamaze gutakaza. None mwene data, ndakuzanira ijambo uyu munsi. Suzuma ikibanza uriko urabamwo, suzuma ubuzima uriko urabamwo, urabe neza ko ari bwo Uhoraho yaguhamagariyemo, urabe neza ko ari cya kibanza Uhoraho yaguhamagariyemo. Kubera ko wa munsi aguhamagara, wa munsi ugirirwa ubuntu bwo kugendererwa nawe, hari ikibanza yaragushakamwo, hari ubundi buzima ari yifuza ko umanifesta, hari ubundi buzima ari yifuza kugaragaza mu bandi, hari ikigo yiteze kugukoresha, kuko
gihe aguhamagara wacitse igikoresho kizima c'icubahiro kigiranye n'ici kimazi. Naco gituma igikoresho n'ibikoresho ivyo arivyo vyose ntutegerezwa kubaho nk'abandi bose, ntutegerezwa kuvuga nk'abandi bose, ntutegerezwa gukora nk'abandi bose, kubera ko wewe uri ku umuhamagaro w'Imana. Suzuma ikibanza uriko urabamwo, suzuma ubuzima uriko urabamwo. Turafise abantu uyu munsi usanga ariko barabaha mu bihe bavuga nabo nyene badatahura, bakaba mu bihe nabo nyene batoshobora gusobanura, bakaba mu bihe byo kuba muri munovuga mu ngaruka z'ubuzima bw'Imana bwamaze gutakara muri bo mubwo batabizi, ariko ugasanga ariko araba muri ivyo bihe nawe nyene ntashobora kuvuga impamvu yavyo, ntashobora kumenya mbega vyavuye kuki. Ariko uyu munsi reka ufate ibihe vyo gusuzuma ubuzima bwawe, ufate ibihe vyo gusuzuma ibihe uriko urabamwo n'Imana yawe, ufate ibihe vyo gusuzuma uko uriko urabaho uyu munsi, urabe neza kuko muri ca kibanza uhoraho yaguhamagariramwo, urabe neza ko urabaho bwa buzima uhoraho yaguhamagariramwo, kubera ko igihe cyo tujimatanije n'ubuzima ducika abagira ikimazi, igihe cyo tujimatanije n'ubuzima ducika novuga abamura amasezerano uhoraho yasezeranye kuri twebwe, kubera ko iyo umuntu ariko araba mu kibanza uhoraho amugombamwo, ubwa mbere uburinzi bwiwe bumugaragarako, ubwa kabiri ubu umuntu ariko aravuga uhoraho aramwumva, kubera iki kibanza uhoraho aba yagusizemo nico kiba kirimwo controle yiwe, ikibanza uhoraho aba yagusizemo nico kibanza ashobora kuvuga kuganza. Rero igihe cyose uteshuka inzira yiwe ugava muri iki kibanza utakaza communication n'Imana, bisigura ko nta migenderanire yawe n'Imana ibikihasigaye. Ica kabiri hariho ubuzima utakaza muri wewe, kubera ko hari ubuzima ariko urabaho kubera cya kindi uhoraho yashirira muri wewe, umaze kuvuteshuka muri za nzira uhoraho yakugombamwo, bwa buzima burava muri wewe bukagenda. Umuntu ukasanga ariko arabaho nk'umuntu atakimurimwo, ariko arabaho nk'abandi bose. Ariko kandi twibukanye ko hari abantu baba batwiteze ku bundi buzima. Igihe cyose uhoraho adutoranya nuko hari abandi bantu aba yateguye ko duhembura biciye ku buzima turiko turabamwo, ko ducikira ko ducikira umugisha biciye mu buzima turiko turabamwo. Rero mwene data, uyu munsi reka usuzume, uyu munsi reka wongere usubire wisuzume kandi urabe mbega ndiko ndabaho gute, mbega ubu ndiko ndabaho gute, muri iki gihe canje ndiko ndabaho gute, nariko ndakora gute, mbega muri iki gihe nariko numviriza nde, mbega ufata umwanya munini ndawufata ndiko ndakora ibiki, kubera ko ibikorwa usanga ariko turaha umwanya munini. Simvuze ngo ntidukore, oya gukora turakora, ariko kandi twibukanye ko mu mwanya w'igikorwa reka dukore, mu mwanya w'akazi fata umwanya ukore, mugahari n'umwanya uza guha Imana kugira ngo ushishikare wubaka imigenderanire mizima n'Imana yawe. Rero mwene data, suzuma ubuzima ariko urabaho, suzuma ibihe bariko urabamwo, urabe neza ko ibihe uriko urabamwo bitakorohereza cyangwa ubuzima uriko urabaho abandi bantu bagutangarira ko atari ingaruka z'uko amaze gutakaza ikibanza uhoraho yagushakamo, yuko atari ingaruka z'uko atamaze gutakaza ubuzima bw'Imana muri wewe. Uhoraho ashishikare akongorera, uhoraho ashishikare akumurikira uburyo utuma ubona neza, mbega nkwiye gukora iki, mbega nkwiye kubaho gute, mbega nariko ndabaho gute, uburyo butuma tubaho turabanesha, uburyo butuma tubaho turabagira ikimazi ku bandi. Rero mwene data, ndakwifurije guhinduka, ndakwifurije kuba mu kibanza uhoraho kugombamwo, kugira ngo igihe cyose wamucika isoko ry'ubuzima bw'abandi, igihe cyose wamucika umucyo umurikira abandi, igihe cyose wama ucika umunyu w'isi nkuko uhoraho abikugena uyu munsi. Mwari kumwe na Desire Ndayihereje mu kiganiro ubuzima buhindutse. Mwarahezagiwe.